Anza bamubone bafana ba INYISHU media. Ange Princia inamahoro. Urambonye icinyegeza. Mani wowe uje kugirika. None urambonye nje gukora iki? Uje kugirika amakamera nayo. Turabikanza akagakarato kwanza unyegeje hasi. Beni, mina tani ikare hapa kwanza. Nini ibege kiremereye Prince. Je twakoranye ikiganiro uvuga ngo ugiye kugura ibikoresho bya INYISHU media. Muze muzanya amakamera nga. None siko kazi kiwacu twege dukunda kamera imbere ya ibintu byose. Mwe mufise urusaku urabizi mwe mufise urusaku ijibyo navyo ni nababwiye. Abakunzi ba INYISHU media. Acha kwanza tufungure kwanza tuone urusaku. Ufise urusaku. Urusaku. Intoke zawe ziranyara. Raba gafana kawe sasa nanje rabungurira kandi kantu. Kare sinaguha. Bakunzi ba INYISHU media zawadizi. Ariko jizi mikrofone zisa nizi wacu nizo twari dusanzwe twaro. Ndabona ni mikrofone. Twari dusanzwe tuzifise muri stock ariko sinzi birasa. Stock ntazo mufise kuko kare manager wanyu yavuze yuko mufise igihe mwihaye kugira mugura izindi. None akaga bitu biko bien. None Princia ndabanezereje zimeze neza ariko je mbona zisa nizo twari dufise ntereke ngaca aca nipige hapa ibege yawe irazimbye mama. Manager wanyu twajanye niwe yashimye. Mwajanye na directeur technique manager se mwajanye. Navyitayo kare kumenya ico umwe wese ajejwe harya. Oya. None Princia umutima wo kugira ngo uje kugurira mikrofone company nka INYISHU media. Uvyajemwo gute? Ziranazimvye abakunzi ba INYISHU media ni barabe. None waziguza amafaranga ngaye turabe facture. Turabe facture. Shaka kuraba facture nico kino nkeneye. Facture cameraman wawe sinzi yuko yoba yazizanye niwe bayifise. Cameraman ajane gute facture siwe yabiguze. Bakunzi ba INYISHU media n'amapire. Ko byari ibyanyu bisaba byose biguwanyu. Ariko Princia izi mikrofone zisa nizo twari dusanzwe dufise tutayibwa dukoresha. Nazo mufise ntazo ndahabona mukoresha telefone. Sali bakunzi ba INYISHU media mumeze neza muri fresh je meze neza cyane ni jewe ntari Jesus Carmelo imbere ya kamera inyuma ya kamera ni wawo ndi musanzwe muzi ni Benisha ariko rero ngaha anye ndabafitiye surprise ikomeye cyane aho mwari mwambonye nakoranye ikiganiro n'umudada yitwa Princia twe avuga ngo jewe kukuntu nkunda INYISHU media kukuntu nje gukorera muri INYISHU media nta kuntu mwoguma mukoresha telefone kuri mic kandi je mpari kandi je musanzwe munzi nagiye hariya hanze mu bazungu ndaje nga anye sanze muri INYISHU media mukoresha telefone tijewe rero tinabazaniye telefone bari bajanye na Beni cameraman wanje niwe nga anyaje kuntora kandi ari basanzwe ari directeur technique wo muri INYISHU media aha rero yambariye ahantu hari akabara ahantu hari karihereza kantu kifana have ngende nje kuraba neza koko izo mikrofone ko yaziguze hama duheze tuyage vyinshi Beni anayimisemo gupresenta nyene kuko naringeze hafi yaka kabare nyene yasanzwe arimwo have ngendeyo ngende ndabe koko izo mikrofone ko yazizanye mbeho ni nasanga yazizanye izo mikrofone biza kuba bimeze gute anizi wacu cyane ariko je ngenda ntavyemeye neza kari ivyo ariko have ngende ndabe neza nihakikishe kama ni ukweli. Beni mimi namuona pale napiga pale kwanza bamuone bafana ba INYISHU media. Ange Princia inamahoro. Urambonye icinyegeza. Mani wowe uje kugirika. None urambonye nje gukora iki? Uje kugirika amakamera nayo. Turabikanza akagakarato kwanza unyegeje hasi. Beni mina tani ikare hapa kwanza. Nini ibege kiremereye Prince. Je twakoranye ikiganiro uvuga ngo ugiye kugura ibikoresho bya INYISHU media. Muze muzanya amakamera nga. None siko kazi kiwacu twege dukunda kamera imbere ya ibintu byose. Mwe mufise urusaku urabizi mwe mufise urusaku ijibyo navyo ni nababwiye. Kandi waberewe Princia. Merci. Akagahuzu ni modele nivyo byiwa canke niyo ngwaro gwaye. Nivyo byiwanje. Ugwaye ingwara yo kubegwa. None Beni nkayo makamera uzanye nayiki. Beni ntiyumva ikirundi sasa Beni arabaseba hivi
izi kamera ulizileta jua nini? Njo kazi. Nivyo si vyiza. So Princia twavanye umbarira ati jewe mpa directeur technique wanyu ariwe Beni ariwe asanze kandi ari akunda no kudokamera tituje kugira shopping y'ama microphone. Turashaka kumenya n'abakunzi ba Nyinshi Media barashaka kuraba izo microphone nizihe ziri he. Shaka kuraba nyene, I want to see. Nanyegeje mari. Abakunzi ba Nyinshi Media. Acha kwanza tufungure kwanza tuone urusaku. Ufise urusaku. Intoke zawe ziranyara. Raba gafana kawe sasa nanje rabungurira kandi kantu. Kare sinaguha. Bakunzi ba Nyinshi Media zawadizi ariko jizi microphone zisa nizi wacu nizo twari dusanzwe twaru. Ndabona ni microphone. Twari dusanzwe tuzifise muri stock ariko sinzi birasa. Stock ntazo mufise kuko kare manager wanyu yavuze yuko mufise igihe mwihaye kugira mugura izindi. None akaga bitu biko bien. None Princia ndabanezereye zimeze neza ariko je mbona zisa nizo twari dufise ntereke ngaca acha nipige hapa ibege yawe irazimbye mama. Manager wanyu twajanye niwe yashimye. Mwajanye na directeur technique manager se mwajanye. Navyitayo kare kumenya icyo umwe wese ajejwe harya. Oya. None Princia umutima wo kugira ngo uje kugurira microphone company nka Inyishu Media vyajemwo gute? Ziranazimvye abakunzi ba Inyishu Media ni barabe. None waziguza amafaranga ngaye turabe facture. Turabe facture. Shaka kuraba facture nico kintu nkeneye. Facture cameraman wawe sinzi yuko yaba yazizanye niwe yobayifise. Cameraman ajane gute facture siwe yabiguze. Bakunzi ba Nyinshi Media n'amapire ko byari ibyanyu bisaba byose biguwanye. Ariko Princia izi microphone zisa nizo twari dusanzwe dufise tutayibwo dukoresha. Nazo mufise ntazo ndahabona mukoresha telefone. None gute uja kugura ibintu ata facture bifise? Cinga mbona kataloge. Ariko bifise facture kuko twajanye na cameraman wanyu onyamba directeur technique. None nyimba atari banga izi microphone waziguze amafaranga yo bangana gute? $200 mwimwe ndibaza muca mumenya yo ziguko. $200 dushize mu marundi n'amafaranga menshi cyane. Ego vraiment ay mafaranga zira yamaze vraiment ariko je kuno ndabibona zisa nizo twari dusanzwe dufise muri company. Reka kubesha bariko baragukurikirana ngaho mwebwe nta ma microphone mwari musanzwe mufise ahubwo shimira kuba nabafashije muri Inyishu Media. Je kubwiwanje no gushimira ariko je simbona ukuntu zigiye kwakirwa bisa usanzwe tuzi yuko we muri Inyishu Media nturakirwa nk'umukozi asanzwe akora muri Inyishu Media. Je mani nubwo mutonyakira gusa nabafashije ndibaza murabona ko ntari umuntu mubi naje mvuga ati nje guhindura byinshi muri Inyishu Media. Ego kuba wifuza ihinduka ryo muri Inyishu Media ndibaza neza ko ushaka iterambere kuri Inyishu Media. Shaka iterambere kugira ngo kuko raba ijya microphone mwakoresha ibaze harabagendeye nk'umuntu w'umustar arenze ugaca ukoresha telefone. None ubustar wivuga iki? Mani none umuntu wese akoze iki nakamenyekana bari umustar. So je ndibaza hari n'ubundi buntu naye nabo ubu nibwo bashira kamarogo. Yego nubwo nyene. Nubu wabuguze kwabwo canke baguhana na microphone. Ubu ugura akamwe kamukwa naguze kwabyo. N'amapire chargeable. N'amashapo yo kwambika ama microphone. Nabatagatiishije ntimuzoze muravuga ngo Princia no umuntu muto. So twege kuvuga ngo no umuntu muto ariko twe turashaka kumenya ni kubera Inyishu Media ni kubera abahebi yake. Uyu mwanya nakubwiye iyo umuntu umukunda bisako ukunda n'ivyiwe kubera ko bahebi yake na Inyishu Media uyu mwanya ndayikunda niyo mpamvu ibi byose nabikoze. Urazi ko hari abakunzi benshi ba Inyishu Media batari bwo bagira umutima wo kugira ngo bafashe Inyishu Media basi bayiterere kandi gufasha umuntu si kuvuga ngo ni kubera Kenye. Gufasha umuntu ni kumuvuga ati ndagushigikiye ndagufashe mu mugongo si kuvuga ngo ubukene ngo bwari bumurembeje. Oya nta bukene yarafise gusa je rumva nashatse namwe bwe ndabafashe kugira ngo tuvugishe ukuri na wewe. Ijya microphone mwakoresha irateye isoni vraiment. Ego basi irateye isoni. Nkuko bivuga kuko we dusanzwe tukuzi no mu majambo uvuga
sayo urufasoni uvugira hejuru sinzi ko wakuriye hariya nyene mu bazungu muvugira hejuru ko my nyene friend Jess ndakabati ikintu ndakibonye ndakivuga ubu binyanyira ikintu ndakivugisha ukuri sinzi kugenda ndabikabika ibintu hama ngo ndike kukivugiraho ndakivugira niyo mpamvu nirya microphone navugishije ukuri neza ko ata microphone mufise ni mukoresha amatelefone ariko ntaco ibi byose byabaye wabiguze byose biri ngaha anye naje ngaha gukora urusaku rw'iwanje none ibi bintu uzobishikiriza nde ibi bintu kubishikiriza nawe uri umukozi wa Inyishu Media ariko kubishikiriza ndabishikiriza Bahebiyake ariwe boss wayo Bahebiyake urashobora kubimushikiriza Bahebiyake aje amaze nk'imisi ngahe adatonda ku biro ntaboneka none ibi bintu cugende bibike muhira kandi babiguriye Inyishu Media ngo ibikoreshe nawe ari umuntu w'umutima akunda Inyishu Media niyo kumva ko naguze ibi bintu arike kunyitaba ngo aza bitore zani wa muronka gusa ndizera ko utaza kubonana nawe ahubwo urazi n'ikindi kintu biba ngombwa inza kuva ngaha ari uko mubwiye Bahebiyake aze aba ari we ndazishikiriza ko nta wundi muntu muri mwebwe no zishikiriza mwebwe muri abakozi basanzwe none tutabimubwiye naho curara ngaha ndaharara pe gusa ndabizi ko mutegerezwa kubimubwira aza zitore kubera uzi ko turabanyarusaku so Beni nataka hivi uende kubiro umwangalie Bahebiyake kama ashafika kuna kubiro ufukuna kuya na zile mikrofone zetu kugira tumwereke ko Princia natwebwe nubwo duhaye ibi inye twaye dusanzwe dufise ibindi naho muba muzifise ijana ntijya nka murindi kazima mutazikoresha izo zindi mufise mu bitugaragarize ko muzifise amna nta na kimwe twebwe ave tugume ngaha anye tumurindire Bahebiyake ufukuna mupigia simu tena akuye kama atamukuta ko biro mupigie simu Princia jenza kuva ngaha anye Bahebiyake ari ngaha ntaribi amna shida Beni kata kamera wende muite